irya ntebe irayikora iki nabonye umenga irya ntebe igira massage irashaka kugira massage mu mugongo hose ikagufyondafyonda mu gihe anatanda ko tuba kugira pedicure ku birenge cyangwa ku maboko tugusiga na scrub. Ikintu cya mbere umuntu wose afise icyo akora, ni kuvuga specialité y'iwacu dukora ibintu biri professionnel. Amasalo ni menshi mugabo abakiriya barabaho bagenda barabaho akurikira bivana kuntu mugirira mu mutwe inzara trade yabikeneye. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cyama kibazanira bisamuvuga mu industry of Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora, reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything you done for my eyes. In the name of Jesus. Sama dusubira dukengurira abakunzi ba Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice bine no kuri Radio Garden mbese no kuri site web yacu ariyo Wezi3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com. Rero nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu kubijanye n'ivi terambere na cyane cyane murabizi neza yuko twama turondera abantu benshi bagiye batandukanye bafashe ya mbere mu kwiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo cyabibarutse arico Uburundi bwacu bwiza cyane. Uno munsi rero urabona ndi ngaha kuri Avenue du Commerce, ni tout juste ngaha hepfo ya Limited no wanu bazi novuga ahantu hari Salama novuga pharmacie, ni tout juste nyene hepfo hari kibatima cyiza cyane. Murakizi neza na nyene icubahiro ari mu baje kuvuga kucugurura, murabizi naje mwari kurikiranye kuvuga nyinshi ngurukana bamenye no kuri Irebe FM marabibonye ko ni ngaha nyene kuri juste kuri bâtiment nziza ni Compe Mix Parking, ni ngaha juste ngaha indani n'umuntu tuje gukoresha numva ikiganiro kubijanye n'ivyiterambere kujanye n'ibikorwa vyiwe bya salon de beauté. Numu jeune novuga no mu papa canke uko uwo muita kose kubumuzi yakuye amaboko mu muzi wabandi nyene mukuru w'igiyama tubarira yuko tuve ku marigara tuje twikorere ivyacu tuje dukaye ubuzi kugira ngo tugerageze dutanga ubuzi no kubandi. Yarakuye amaboko mu muzu ariteza imbere araza arugurira novuga salon de beauté iri ngatu juste ngaha hejuru. Kumbure gumana Irebe Media turaza kuyaga byinshi. Mbega ndi kumwe nande? Tubona Kwizera Esther. Kwizera Esther akorera hehe? Muri sawa ya Power Salon. Sasa bakiria hizi hapa. Karibu. Merci. Biraza neza none. Neza neza. Iyi salon yitwa gute? Yitwa Power Salon. Power Salon. Jibona ariko ndayipresenta hari hanze bite izina ryagiye. Murakorera ibikenewe ngaha. Turasokoza, karibu, turasiga inzara, ndagusubiza 5 minutes. Nawe munyamwaro rinde aragusubiza hanyuma bigateye. Turasokoza, turakora service yo gusokoza, turakora service yo gukora madrede, turakora service yo gukora inzara, baza abantu mu mitwe, kamassage, turagira pedicure. Abawe karibu. Jeno umuhungu barangirira. Turabugira pedicure tukakoza amaguru. Ntumbarire. Twakora neza ukagenda umeze neza. Urukuri? Ati rero ngaha hanye ibintu rero ni mbona abahungu rero barahabikaza salon de beauté gusa. Yego turakora n'imishatsi n'abangu tukabagirira neza, ushaka tubuke. Turafisa aga produit ko tubuke tw'abahungu twagusiga ukagenda usa neza ukabumeze neza. Ego tuko turabona abantu sinzi bakorera ngaha tumenga rapita habeshi n'ugwaruka abajene bafashe ya mbere mu kwiteza imbere. Cyane cyane turabizi neza yuko ikivugo cyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi atumira urwaruka ko gukora amaboko mu munsi uko bokora. Mbega mu byakira gute mwe ko mwafashe ya mbere? Ngo twabyakiriye neza na cyane cyane ko n'ijambo ryavuga ngo udakora ntakage, kwiteza imbere ko bakora neza urabona ko bashoboye, bakagwishura gukora madrede urabona ko amisore menshi yakora drede barasokoza bagasiga inzara na cyane cyane kugira ngo bikunde ko biteza imbere ubwawe ugende neza. Ego ati mbega icyumviro nyine icyumviro nyine novuga byumviro byazanye nande ni wowe wabizanye ni wowe mu boss ngaho?
oya sindi mu boss wo ngaha ariko turafise duserukira icegera ciwe niwe yashinze iyi projet kugira ngo bikunde n'abandi badafise ico bakora bigene neza tutumira n'abandi bashaka kwiga akazi kaze hari ivyo kwiga ni byinshi abashaka kwiga gusokoza murigisha no akazi yego muratanga stage ngaha ukuri turayitanga kwiga gusokoza kwiga gukora dread kwiga gukora inzara gusiga inzara nabyo turabikora uko ugenda umenya kimwe cyose ugenda ubimenya bivanye n'ico waje kwiga mu gisata waje kwiga turashaka kuza kwiga dread ukiga gukora gusokoza imishatsi urabona abakora dread barazikora ukwabo abasokoza bariko barasokoza ukwabo abasiga inzara bariko barasiga inzara ukwabo turi mu gitatu ikora ibidasi rero uwo bashaka kwiga ni kaze mu gisata ashaka na cyane cyane icyo wumva ashoboye gukora niba ashaka kuvuga ati ndiko ndiga ibyo gusokoza kaze turafise ababizi cyane bashaka kubigisha nimba avuga ati ndashaka gukora dread turafise ababikora turashaka kubigisha nimba avuga ati ndashaka kwiga gusiga inzara urabona ko hari abariko barasiga inzara abo nyine turashaka kubaha kaze kugira ngo bikunde bigende neza ego ni ikibazo cyo nifuza kubaza na Jesse mbega nk'umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro cyangwa ariko arakurikirana ibitwo turavuga mbega iyi Power Salon iherereye he? iyi Power Salon iherereye ku fasi ya hepfo ya Limitel iruhande ya Triano aho bita kuri Al Burundi turaba hejuru kuri etaje rurabana na nani Mente Burundi birarabana uduze escalier ya mbere ucushikira kuri iyi sawa ya Power Salon ni nivo nyene ya mbere nivo ya mbere tubona salon ni iherereye wifuza kuza kwasokoreza kazi cyane cyane abakora amamanza amamakiyaje turafise abashobora gusokoza amakwafire umugeni wakagenda berewe asa neza ariko rero abakwafire turabizi ko mu wamu kugira akantu k'akahoteli ugasanga nk'umugeni yatevye kuza mu rubanza canke murafise urubanza rwihuta tuvuga express gusanga biragorana mbega mwebwe ku ruhande rwa express bimeze gute twovuga ko twebwe ku ruhande rumwe twavuga ngo turabacereza cyane ariko twavuga ko dushoboye mu maserivisi amwe dufise abakwafere beza dufise abakwafere batazi kurenganya kenshi bikunda kuba mu masaho ugasanga bariko bararaba amavisage ugasanga isokoza barimo barasumbasumbanisha ariko twavuga abakwafere batabizeye ni ukuvuga ngo iwashitse bwa mbere barakwakira ntituzi kurenganya ngo urayashitse mu mbere kandi amusokoze urayashitse mbere kandi amwihoze oya turaba visage turaba uko baje bakurikirana umwe wese mugashikiriwe agashikira ego urakoze cyane utwari ati rero hariyo abakwafere usanga baraba visage bakavangura bagati nshaka gukoresha uriya cyangwa nshaka gukoresha uriya ati ivyo navyo ngaha anyi wanyu ntavyo birangwa oya navyo dukora nico gituma ubona urabona ko tubafise n'abakiriya baradukunda kubera ntituzi kurengana cyane cyambere cya kabiri dusokoza neza amakwafire agezweho ushobora kutuzana na kwafire ukuye kuri YouTube iyo nawe turayigerageza tukayikora ukagenda uberewe usa neza ubu hari amakwafire agezweho y'abageni barayazi barayatuzanira ufise foto bakora kuri iyo foto yawe atafise tugapoza mu foto nk'abakwafire baba bafise mu mitwe kugira ngo bigende neza ego biraryoshe cyane iyo ugiye n'ahantu bakagufata neza bakagukora neza turabizi neza yuko ibi by'ama salon de beauté ni ibintu bikorwa na benshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura no ngaha mu Burundi mbega specialité y'iwanyu ngaha ni iyahe twavuga ko ikintu cya mbere utandukanye bw'iwanyu n'ubw'abandi yego ikintu cya mbere urabona turi ahantu heza ikintu cya mbere haratagase urabona abantu dukoresha barafise amafreshere ni beza wavuze ko amasaro ari menshi mu gisagara ntasigure n'amasura urabona ko wenyine ucinjira ucubibona abakozi bakeye bambara neza urabona ko turashoboye muri smart ku kintu cya smart na soin ni bon urabibona urabibona ikindi nacyo dukora byiza dufise ibintu byiza dufise amavuta meza dufise amaproduit meza dufise ibyo dukoresha neza urabibona dufise amaespume asa neza dufise intebe zisa neza hari umukiriya yinjira akavuga ati irya saro ni VIP nukuri irya saro nubwo batazi gusokoza gusa sarisa neza ariko twese dushoboye byose turashoboye gusokoza turakira abantu neza cyane cyane wabivuze ngo dufise urwaruka rwacu ruraza kwakira abakiriya rugakiriyantere neza kugira ngo bigende neza umukiriya akagenda aryohewe n'ubundi munsi akazogaruka
ni ikibazo abantu benshi kumbure bahora bibaza timbe kubera ko mu salon de beauty hakora abahungu nibo usanga bariko barakorana uvuga amakwafe na cyane cyane ico onye kuri ico nibaza ko abahungu nibo bashoboye papa y'abakobwa bivanye n'akazi ko kabakangana ikintu cya mbere koza umukiriya koza ukubona bariko barasokoza biratwara ingufu cyane nk'abantu b'abadamu cyangwa b'abakobwa two bishobora cyane papa nk'abahungu no kuvuga ko koza biravuna bitwara ingufu cyane iyo umuntu yunamye muri laftet kugira ngo wogeje nk'abantu batanu umuntu w'umudamu uca wumva umugongo unyagaye na cyane cyane ku badamu bavyara pasasene barabizi abibaruka barabizi si byiza gucokesha umugongo cyane nico gutuma ubona hari urwaruka rwinshi rw'abana b'abahungu wombaza gute wombaza ikibazo kivuga ngo uraba mbona bakora katamudamu arimo katamukobwa arimo hari abahungu gusa yego ari kuri kese gusa yego umukobwa niwo kuri kese gusa impamvu tubikora nuko bivanye n'akazi kari muri ibintu byacu byo gusokoza navuga ko n'akazi k'ingufu cyane n'akazi k'ingufu cyane kubera ko biragoye koza gushira mu kigudi gushira muri casque gusokoza usanga abantu b'abadamu bitabashobokera cyane bitaborohera nico gutuma ubona urwaruka rw'abahungu ari bwo bwinshi kariho y'abakobwa abakobwa bari baje gukoresha ntibaje gukora rero novuga ko itandukaniro y'ivyo nico gituma abahungu kenshi nibo babikora cyane urambajije kubera iki abahungu aribo bakwafera ati abakobwa baba bakwafeza abahungu abadamu cyane barakunda clientele y'abahungu icambere twebwe abadamu turakana ingoga abadamu turushe twerekana isura umuklientele imvi ugasanga sinzi tukoze ibintu biri bizarre ariko abahungu bafise clientele yabo barakira neza ugasanga ko abahungu bakiriye siko twebwe abakobwa twakiriye ico gituma rero urwaruka rwinshi ari abahungu kugira ngo bikunde bigende neza bivanye n'akazi urabizi ko hari ubuzi bwagenewe abadamu n'ubwagenewe abagabo ariko muri no minsi nta kazi k'umugabo nta kazi k'umugore birahari urazi igituma cyane cyane ku bantu b'abadamu nabikubwiye birarusha ibintu akazi kararusha kandi gatwara ingufu nyinshi ugaca usanga umudamu ntabishoboye nico gituma benshi abadamu benshi batijukira muri ibi binye byo gusokoza cyangwa ngo baje mu mafafire twabihebeye abagabo nibo bashoboye yes Musinyaje bien salama uko bien mbega ku bantu batakuzi wowe witwa nde je nettoie les bons witwa les bons bahati les bons bahati les bons bahati ni Murundi ego kabisa ego twaje hano batubariye ko ari we userukira ino salon ati mbega ino salon yitwa gute dusubiramo izina iyi salon iwacu yitwa Power Salon ariko ari hano twabonye les bons el maestro ijya les bons el maestro baza les bons nuko nito ijya el maestro ni logo iwanje ni création iwanje parce que el maestro ni mwalimu umwigisha rumwigisha muri ibi bintu peut-être ego hari umukumbure hari yatwakiriye hariya Murundi kazi yatwariye yuko musanzwe mukora ibya medicure pedicure by'amakwafi cyo ari byo ego tukora ibintu byose ukora ibintu byose ego yerekeye n'imishatsi inzara dreads byose turabikora amasoins de visage ego turabizi neza yuko ibi bintu bisanzwe bikora abantu benshi ngaha mu Burundi mbega specialité iwanyu ni yahe cyane akabijya n'akahe ikintu cya mbere umuntu wese afise icyo akora ni ukuvuga specialité y'iwacu dukora ibintu biri professionnel amasalo ni menshi mugabo abakiriya barabaho bagenda barabaho akurikira bivana na kuntu umugirira mu mutwe inzara trade yabikeneye kabisa ego hariho benshi bakunze kujya mu zindi salon tutavuze amazina bazibona umunsi w'urubanza biramugoye aronsa amafaranga dernier jour umunsi w'urubanza akiyasha akantu bamugirira novuga ibintu bya binyarutse uvuga genre Enova Express mbega ngaha bimeze gute ku ruhande rwa Express ho bimeze gute iyo umuntu afashe gahunda yo kuba mukora byihuse cyangwa agiye gufata ruteme ikirere indege barayimukora mukabimufasha mukabikora ku mwanya ego parce que nga
si je nyene turi benshi turabakofere benshi ego ni kuvuga de façon que umukiriya yaje arihuta tutekereza kumugira ibintu bihuta mugabo vyiza murayimukorera ku mwanya bayifuza bikagenda neza cyane yego twabonye umenga hari abajene benshi cyane hari urunganwe la plupart c'est la majorité c'est la jeunesse kubera iki abajene bon kubera iki abajene normalement même igihugu kisaba abajene ya iterambere ry'igihugu bisaba abajene ikindi kintu abajene nibo bakora ibintu binyaruka ya bakora ibintu byiza na meme n'abakiriya bakunda asange umujene niyo ariko arakora arishira mu mutwe ko bazongirira neza parce que c'est un jeune ni kibazo benshi bakunze kwibaza nakibaje kumbere n'ujya mushiki wacu ari hariya kuvuga hariya gahunda kuginjira ubwo ni gerante wacu ni gerante yo ngaha ego ya tubariye yuko kubijanye no gukuntu usanga izi amasalon de beauté usanga zikuramwe abahungu arico yadusiguriye atubariye yuko ubwo we avyumva yuko ari bo babikoba bakora neza mbega mwebwe mwoba mubitaro nkuko nyene yabivuze kubera iki bikora abahungu normalement nanje narabisanze nuko bimeze wasanze ariko bimeze yego bikora abahungu kubera iki normalement abakobwa nibizeye abakobwa babakore mu mutwe cyangwa inzara nibizera abakobwa ko bakora mu mutwe cyangwa bakora mu nzara yego abashaka yuko ari umuhungu ashaka ko ari umuhungu kuko arabizi ko umuhungu ariko arakora kwanza arabishiramo esprit ya arabikora neza avec précision tu vois ni kuvuga même peu importe si kuvuga mu Burundi gusa anu wose ibihugu byose uzosanga amasalo de beauté akora abajene même mu salon homme uzosanga abajene abakobwa bakoza mu mutwe abagabo muri salon y'abadamu nawe ukasanga abahungu bari trop jeune bariko barakora ego murunganwe kumbere mwahagurutse kugira ngo muteze imbere n'igihugu cyanyu cyabibarutse imbona kazuza y'igihugu mubibona gute 2040 2060 muri 2040 60 ubona vision izoba imeze neza uruhara muri vision ni turiko turagira ni nyene muri ko murakora j'espère que ni nyene birimo parce que turiko turitera imbere turagira biro vyiza salon y'iwacu imeze neza umukiriya arashobora kuza akavuga ati iyi tera imbere kabisa na cyane cyane no mu bigujanye no gutanga ikori namwe gwe murafata ya mbere bien ego le bon kumbure ntago twaye umwanya muremure ni kibazo umuntu ashifuza kwa mbega iyi salon tubona ko isa neza cyane ku mashusho tubona yuko abantu bahakora bari soin bari bien mbega yo biherereye he nga bayita kwa Rujigiro sinzi avenue yitwa gute peut-être avenue du marché kwa Rujigiro avenue du marché étage ya mbere salon 12e escalier utusanga salon y'abahungu ku ruhande hariyo salon y'iwacu yitwa Power Salon ego le bon kumbure udufashe na cyane cyane kumbure uwo watumva Kirundi wayumva Kiswahili novo kwa maelezo zaidi ikipi unaambia ule mtu mwenye anahitaji wamtengeneze wamfanyie vizuri kwa maelezo zaidi kwa wale ambao wanataka kutusogeza mbele sababu bila wateja sisi salon amuko hapana bila wateja tu ne peux pas construire un salon sans clientèle na bila watu wetu konabo mais cela veut dire que mimi nasema benye wiko wanataka kutusogeza mbele tuwapatia karibu sana hapa tunafanya vitu vizuri tunajitahidi atusema tunafanya zaidi lakini tunajitahidi unakataka kujitapa no mimi sipendaji hicho kitu lakini kube bananijua peut-être banajua lebo anafanyaga vitu vizuri tena kwa muda unaona ndio maana sipendaje kujitapa sana mimi nataka kazi hiyo peke ndio ijiseme kabisa ni maana nikusema ndiza wapatia tu karibu sana bakuye baendelee kutusupport banaweza kutusupport tokea tunajifunza mpaka saa hii tunaitwa wa maestro bangali batusupport na tuko sirke bataendelea kutusupport juu tufikie ma vision zetu zenye tunataka kufika kabisa alituambia eti kama mnaza mkafunza murigisha mnafanya stage bien sûr ya koma gute hasabye iki kugira ngo munaze yiga kano kazi kufunza mtu kazi kwanza anakuya anatupatia envie yake parce que piko kujifunza ni kichwa
Anaweza kuwa anatuambia mimi nataka manicure pedicure seulement. Ama mimi nataka soin de visage, peut-être je peux voyager. Mimi nataka nijifunze. Tunampatia manani zetu, maartikle zetu. Muramuhivya agenderako. Ya. Premièrement, il quelque chose yenye anapashwa afutana na gérante kwa kesi. Il faut d'abord payer. Il faut d'abord payer. Kisha tunamfundisha. Ile kumfundisha, kumwigisha, tunamfundisha vyote. Mumwigisha vyose. Ya. Jua nini? Peut-être kichwa yake kikuwa facile. Anaweza kaapprendre manicure, ama dread, ama coiffure. Sasa jua sijichanganye tena. Ifo simamie kwanza kitu kimoja kwa stable. Kama ni mcoiffure abaki kwanza mcoiffure. Coiffure yenye na maîtriser. Ya, na coiffure iko na base. Base ya coiffure inaanzia ku left tete. Left tete. Ya. Na mimi juu niko coiffure nilianzia kule ku left tete. Malaki tunapasha mwambia anzia ku base ya coiffure. Base ya coiffure ni left tete. Après left tete. Akisha maîtriser kosha mkichwa. Tunamleta kwa kigudi. Kigudi. Ya, kama ile leo niko nafunga pale. Akisha maîtriser le kigudi. Tunampeleka ku défrisage. Maki ni maitapi. Akisha toka na défrisage. Tunambeba sa coiffure. Coiffure. Kabisa. Kisha unaisha jua. Tutamkalisha tena chini tuamposer question mbili tatu. Est-ce que tu peux continuer à travailler avec nous ou tu peux partir? Akituambia mimi naenda, tunamwacha aende. Akituambia atatumika na sisi, on est d'accord, tunaweza tukampangia soit salaire, soit pourcentage, ça dépend. Kabisa. Lebo nikushukuru sana. Na mimi nashukuru sana. Namba ya simu ni aje? Namba yetu ya simu ni 76 839 56D. 76 839 562. Mufise imbuga mukoresha kumbure uwo badafise nimero ya telefone kumbure bakura bishikuze kwa mukarawo. Tufise kwanza je fise Instagram, fise Facebook, WhatsApp. Izitwa gute? Les Bons Bahati. Les Bons Bahati. Les Bons Bahati. Instagram, Snapchat, TikTok, wherever. Uba yifuza kubakura yo kuri izo mbuga ngurukana bumenyi. Ego. Ndagushimire cyane Levo. Nanje ndabashimire sana. Boss ni sawa? Safi. Kiraza neza. Turashimye. Mbega baba kwitandega bashi. Banyita Desire. Desire? Yes. Ego. Desire ni Murundi? Ni Murundi. Ego. Murundi yavukiye hega bashi. Murundi yavukiye Muramvya. Muramvya. Ariko kaba duhuye mu gisagara ca Bujumbura. Yego. Akwirira iby'inzara. Mbega byita gute byo? Bavyita manicure pedicure manicure. Kweri ko umwuga gadeze. Kubera umwuga nico nabonye nyene cyo mfasha muri career yanje narindi mico gihe. Rega byo bari byo Desire yigiye kwesha. Navyigiye nkuzi. Kwishure? Oya. Warabyize ko nk'umuntu abikwigisha nk'ujya mwuga. Muri salon nyene nkuko nyene. Rega Desire yaragiye kwishure gabasha. Ego. Bigenda gute Desire nta kuri ivyo yigiye gabasha ashija mu by'inzara? Kubera nyine ubunye urabona umuje nahejeje ishure yagwe no kuronka akazi. Ego. Ariko ukavuga ateka nkire ikindi kitaje n'icoba warigiye cyangwa warakoze wifuza ukunda cyane. Ego Dezi kumbure ariyo benshi bahijije ishure bicaye muhira biteze ko leta ibaha akazi bizerinze zivuye muri leta. Igiki abo bantu bahanura kugira ngo nabo nyene bamere nka Desire barondera ibindi bintu kumbure bokora iby'amaboko nko kuvuga bikora. Kuri ico kubera ubunye bigoye cyane uri umujene bisaba yuko ukora amaboko mu mpuzu ugakora ntiwishinge ati jye narize nagize université nagize humanité ariko ndindira akazi leta izompa. No, ashaka gukiriya ikindi cyawe ni nkuko ushaka gukiriya ukajya korora inkoko, ukajya korora ingurube, inkwavu byinshi, inkwavu byo kurima cyangwa ukaza hano uvuga muri Les Bons ngaha. Yes. Mukamwigisha nawe nyene akazi nawe nyene akiteze. Akifadikanya n'abandi akaza natugara tukamwigisha umwuga yagashobora gukora kabisa. Yes. Ego Dezi mbega ako kazi kanyu gakorwa gute bimeze gute? Aka kazi kacu kukabona no kunye tukakora gakinira ikoresha amaveni stable
nta bintu byinshi cyane gakeneye. Umuntu aba yifuza kukiga mbega ni igiki yohera? Umuntu aba yifuza kwiga araza mukavugana hama akarabisha amaso, arabishije amaso akaza abibona bimwe bimwe ukuntu vyitwa amazina ko ari ibintu byinshi biba vyitwa amazina atandukanye. Hama akaza abimenyera buke buke naho gatangwa akabikora. Mbega mu byo kwikingira indwara naho gadeze ko tuzi neza ko ari indwara zigeze zisha mu minwe, muravyikingira murabikurikiza muravyubahiriza? Kenshi turavyikingira, urashobora kwambara amaga, urashobora kwambara mask, na jene ndambaye nuko nayikuye kubera yambaye umwanya munini urashobora udahema fresh ugasanga rimwe rimwe ukora ayikura, ariko turavyikingira kenshi. Ko twovuga ko Desire aramukanya na benshi muri mu bakiriya benshi baza, urashobora kubanduza wowe canke wowe bakakwanduza, mbega ivyo navyo muravyikingira kumbere ava ko mutangura kumukora amaboko mukamoza ku maboko canke mu mukiro? Twe kuri ico ikintu cyo gukaraba cyo tutayikora kenshi kuko uhejeje gukora umukiriya bamukarabisha nawo gakaraba. Kujyanye n'ikintu naza yuko atari intambara cyane. Ego nabo bagutahura Desi ko ukora akazi k'abagore, nabo batahura gute ko uri mu bintu by'abakenyezi kandi uri umugabo? Ivyo vyo umva ari umuntu washobora kuzibazaho cyangwa akabikubaza, mugabo ari nk'umuntu nyine akwegereye cyane ashobora kumusigurira cyangwa ukamubwira ati niko kazi nahisemo, niko kazi nabonye basi uvuga ati kombesha. Ego ndetse mbega abagabo nabo barakumiriwe ngaha cyangwa nabo nyine barahawe ikaze kugira ngo nabo bakore inzara, kuko ariko usanga inzara zacu ziri bizarre, natwe twifuza yuko bazitunganya neza, natwe turahawe ikaze ngaha? Yego karibu cyane, abagabo bamwe baraza, ariko hariho benshi baba batinya kuza mu masaba y'abagore kubera ngo ari mu bagore benshi ngo nivyo abakenyezi, ariko hariho benshi babikora kaza tukatira inzara bakagira ico bita pedicure, twaboza ibirenge bakagenda neza bumva bameze neza mu birenge bameze fresh bona, benshi barabikora. Hari intebe twabonye hariya yicaye ku mushinga nahe bariko baramukora, kujya ntebe nayikora iki? Nabonye umeza ijya ntebe igira massage, irashaka kugira massage mu mugongo hose, kagufyonda mu gihe anatanda ko tuba kugira pedicure ku birenge cyangwa ku maboko tugusiga na scrub. Kabisa Desi ndagushimira. Ego turabashimira. Ijambo rimwe utumirira wawe ndaricaye kwirigana. Namubwira yuko yoka amaboko mu mpuzu akaza tukifatikanya nk'abajene tukakora tugatera imbere kabisa, tugateza n'imbere igihugu cyatwibarutse. Yes. Urakoze sana. Ni sawa? Sawa boss. Biraza neza? Yego ni sawa. Mbega babita bandega basha? Yabanyita Eddie. Izina ryo mu gisagara kabisa. Ikisirimu. Eddie nga mu gisagara nyene canke nawe nyene yaje amanuka hariya nk'ababi? Je naje manuka. Yego. Wa kwetu sasa we? Wapi? Wa kwetu mimi kwa Gitega. Kama kwa mwaro we. Mimi kwa pumulirare. Niboro nega yego ni sada shira. Biraza neza. Yego. Ikibazo cya mbere cyanifuza kubaza ati mbeko iki Eddie yaje kunyegeza ngaha hatagiye hamwe hariya haboneka? Jewe aha bakorera iki ngaha? Igituma naje ngaha sikunyegeza. Aya nuko akazi kagabuye kangaha cyangwa kwa n'uruhande rwa Madrid. Rwa Madrid, okay. Rwa Madrid. Hariya na n'uruhande rwo gusokoza imishatsi naturelle. Ego Eddie kumbure ari benshi kumbure batotahura kano kazi Eddie ariko arakora, badashobora kumva impamvu Eddie ari muri kano kazi. Kubera iki Eddie ariko arakora bino bintu? Cya kazi nakajemo nk'umwuga. Kajemo nk'umwuga. Karakubeshaho gaete cyane gose. Agashima bimwe nyavyo. Ko ni kakazi. Navuga ngo baranyirukanye ushaka kujajyanye bakanyakira. None bampembwa make mugabo sinigera mbura. Kugeza waguma nkora yuko ari umuganzi. Ugasuzugura nawo mubarira iki? Ugasuzugura nabwira yuko ngira atazi n'ivyo barimo. Kandi kuvuga nkakaje naramaze gufatisha amaze gukamenya. Nyeba mvi Gitega sinasubira mvuga ngo birasi. Ngenda ngaha nkavuga ati jewe ibi ndabizi, sinzi ko mushaka kuma amahirwe nkagerageza mukara ko ndabizi mukanyakira, basa ndabizi urumva ko boca banyakira. Akabijya ko muri aka kazi kanyu nakahe genre gatandukanye naho handi hantu bakora ivyo Madrid? Kabijya kuvuga ngaha hanye twe arashaka kuza uzanya kwa fi uyikuye kuri Google kayizana avuga ati Eddie je shaka no musifise mariage shaka usokoreze ibi
vyonye ubizanye naho nyereka gusa ifoto je ndashobora kuvuga ati sawa iyo nawugerere kandi zawe usanga ari vyo yego Edi yambare ko ari umunyagitega amatwa dusumira yuko ngo abarasta benshi bazi Gitega nivyo vyatumye idaza gukora kano kazi aya sizabitumye navyumvisemo gusa nyene kandi nabijemo ndabikunda cane ndagushimire cyane murakoze cyane gose